Fresh TV, we shine to progress. Hello bakunzi ba Fresh TV 257 twongeye kuramutse ugira kandi tuvuga muri canke mwaramutse bivanye naho muherereye twatungiye kubaha ikaze mu kiganiro cacu Our News mu twe twama dufise amakuru mashasha atandukanye n'abantu batandukanye ndazikumburiye hari abamaze kumenya bamwe kuri bashasha n'abaza kutwibwira ngo mumenye aho tugiye kuganira muri kino kiganiro cacu turabaha ikaze batumire bacu. Ego, merci beaucoup. Nitega ko ngaha ko mwadutumiye. En tout cas, turyohewe. Ya, turabaha ikaze kandi. Ego, mwakoze cyane. Ya, reka kumbure kuba babonye ijya mbere canke bashaka kuba baheruka kera, bashaka ko bati batazina ndazi umwe cyane mushaka ko muzi hatandukanye, ariko reka nawe twibwire. Urihanganza guhera femme d'abord. Naho nayo bamfu. Ya, bashaka tugira Vestine kumbure n'abatabazi neza. Ari nko twinjya mbere ndazi ko bakuzi henshi mugabo bashaka ko ari abantu bakwinjya mbere. Cyane avec plaisir. Nitwa Vestine, Henrison Vestine, nkaba ndumurundi kazi, ça c'est important. Ikindi naco nkaba ndumurindi kazi, ndirimba indirimbo za gospel zo guhimbaza Imana. Ego hanini badahorije. Murakoze cyane. Ego murakoze cyane nanje nitwa Christian Manirakiza nkabandi umwe mu Living Jesus. Ya murumva ko nkaje nka Vestine wenyene kumbura muri nzimona n'ubundi nuko aje ahandi hantu mu muzi mu yindi aje yambaye indi koti mu yindi ahandi hantu mu muzi ngo ntari Vestine en personne. Vestine ubundi hari navuga ati tumuheruka kera Vestine nitikumura nka Vestine tubona ari kumwe n'abajya na Christian n'abandi niwe ndavuga ubundi watanguye gukorana nabo muri nka team ryari. Ok, turamaze igihe kitari gito, bientôt turafeta 5 ans niba atari 6 ans kuko twatanguye muri 2018 aho twatanguranye abatibuka twagize concert yacu ya mbere kuri CLM twari kumwe n'abarivyo batandukanye ba Parfait, ba Vanina, ba Amandine, Arcelo Twins, donc twari abari koga basanzwe baririmba ngaha ni Bujumbura bazwi twiyumviriye kuja hamwe gukorera hamwe gushinga ubu zacu hamwe kuko ndizera ikintu kimwe nuko umuntu iyo akoze wenyene aranyaruka muga ari kumwe n'abandi akora ikintu ciza kandi agashika kure. Donc nuko twatanguye muri 2018 muga umugwi waragutse turi benshi cyane umuryango wabaye munini. Ego Vestine tutaraja kure cyane niyo mpamvu yiwe umvise canke niki cyagusunikiye kugira aho ugira team twa tukubona nka wewe kandi vraiment wari ahandi hantu n'ubu uyumva aho waciye waguka gose ariko impamvu yagusunitse kumva ko utobandanye gukora nkawe gusa yamarwa akora n'abandi. Bon, impamvu zari nyinshi kuko igihe ntangura uwo mugwi ari kumwe n'abandi benshi bari bafite icyumviro cyo kuvuga ati turashaka gukora ikintu gishasha mu Burundi, turashaka gukora ibintu biboneka bihagaze, ibintu bizogumaho avec le temps, même si twogenda turashaka gusigira turashaka ko impacta, turashaka gufasha nanje nayifise umutima hanyuma turawushira hamwe cyane icyo gihe twashaka gukora nk'abakobwa kuko wasanga abantu bose bavugwa bari hejuru muri gospel barabahungu barabasore nabo twari dufise kubera wacu usanga bageze mu bihe bakagira mariage ukashanga baradisparishe ntabahari kandi urashaka kumushingira nawe vraiment abantu je nakuze mbona mvuga ati nshaka kuba nka naka kubera wumvise ko yagize mariage ko ati nibyagiye ndahereye ingabire yo kuririmba yaraheze gukorera Imana mbe bifise igihe bifisa bihagarira tuvuga ati turashaka kwiga. Rero tugitangura Reveal ntitwatanguye nk'abantu bashaka kugira umugwi w'abaririmbyi, twatanguye tugira amaseminaire turazana abantu turigishwa baratwigisha pourquoi est-ce que comment twobigenza kubera icyayi cy'umurimo ko atari ikintu dukora kwa ngo dufise umwanya. C'est vrai en tant que madame ushitse mu rugo ibintu byinshi biradutwara mugabo hariho possibility, hariho akaryo cyangwa ukuntu umuntu yobigenza akabandanya umurimo wiwe akabandanya akora akibeshaho kuko n'ikintu twagira ingorane cyane nk'abakobwa hari ukuntu bitugora nyine gukora nyine gukora utuntu kugira ngo tubibesheho. Rero wacu usanga byanze ukabura uburyo ukagira gute usanga urabivuyemo. Rero twari naronse abigisha benshi batwigisha icyo gihe hanyuma tuvuga ati comment est-ce que dushobora gukurikira bino bihe twamaze amezi 6 arenga turiko turiga bati comment dushobora kubikurikira. Icyo gihe nari mu Bushinwa je nabikordona ndi mu Bushinwa hanyuma tuvuga ati reka tubiheze na concert yarabaye kandi abantu
antuka abantu baratwankorajije hari abadutoye amakosa Bien sûr, évidemment. ayo makosa yaduhaye gukura yaduhaye kwiga yaduhaye gukora ibintu biri better nico gituma ubunya dushaka kuvuga ati tugira celebre imyaka 5 kubera twize turahagarara ego Christian nk'umwe mu bagize uwo mugwi yatubwiye ko bagitangura bari bafise ivyimviro ko bakora abakobwa gusa nawe tukunda tarambaye mu jipo tukubona uri umuhungu byagenze gute nawe wisange muri uyo mugwi nakaye kamaro canke nk'inyungu umaze kubonamo mu gihe uyimazemo? Ego jewe igihe ntubamaze muri Live inyungu maze kubona ni nyinshi cyane ku buryo D'abord wisanze gute kome baratanguranye vize canke ivyimvire ko bategeza gukora nk'abakobwa? jewe byongora vraiment gusigura ko nisanze Ni naye tuzoga mugene cinaye Ego aha gusa nisanze ndiyo ntibyari byoroshe ariko narisanzeho nyene ego hama turakorana kandi duhorana neza ni byinshi umuntu ahungukira ku buryo bwa spirituelle techniquement urumva byinshi cyane Kisi undi abenshi barakumubwira bamaze gukora nkabonyene canke bona abandi bariko barakora hari igihe batinya canke babagira impamvu nyinshi zituma batinjira mu team kanaka bavuga ngo aca bafata ntose kwidegembya ntose gukora ko bategeza gukora ya the limit weho muri mu mugwi wanyu mubayeho gute canke muvyifatamwe gute? Nisaba no kuri kw'Imana urumva na kudufata vraiment kubamo kuko turafise ama église dukoreramo nubwo tuba dukora mu migwi tuba dufise ama église dukoreramo turaparticipa mu ma église neza hamwe no mu migwi bise nimaze kongora abantu bavuze ko mutari bakibuye tanke jeune nawe ugarunga abajene abantu ntibyoroha niki ubikora gute canke ubitekinika gute kugira ngo ushobore kubamanaginga bose nyene mugera mushika imyaka 5 antiko gushika imyaka 5 nuko ubukombata vraiment kandi ubufise ikintu maze kubona cyane bigenda gute nirihe banga ukoresha cyane reveal the box ikintu nkunda kuvuga ntabwo ari umugwi aho ushobora kuvuga ati umugwi kanaka ngo ugizwe n'abantu 5 oya ni movement y'abantu abaririmbyi bafise inyota bashaka gushira hamwe ingabire zabo kugira ngo dushobore gushika kure rero iyo movement ari kibazo barabajije ati mbe barabafata ntibarababuzi baragira gute aho gihari kugira ngo ibapuse kuko benshi bafise carrière zabo personnel kandi n'igihe winjiye turakubaza ati ufise objectif ya arabavuga ati je nkeneye gusa gukorera Imana nshaka platform nshaka kwaguka nshaka kwiga techniquement rero ndabavuga ati ndakeneye ko mupusa muri carrière yanje ndakeneye ashigikire ko kunyuma yanje ndakeneye kuko iyo uri kumwe n'ufise izina kambe hari ikintu abantu bariyendesa kuri wowe rapidement byose birimo donc ni kugira dupusa abantu rero kubajera rero nikibazo hari abashoboye kuvamwo neza n'abavamwo nabi hari uza afise izindi objective agasanga sizo ziriyo cyangwa ugasanga naco tumufashije kandi ibyo ni ibintu biri normal twese dushobora gufasha abantu bose dushobora gusatisfiza abantu bose hariho n'igihe usanga amakaractère aratandukanye ugasanga biranse ko mumvikana biranse kugira gute jewe ubwanje nakuze réellement icyo niyo ni ntahe si ibintu byo kuvuga ati ngo barahari ngo kugira ngo ndabafashe ahubwo nabo baramfasha cyane kuko natanguye kuridinga nkiri muto muri groupe biblique aho nari ndi kuri mission du Saint-Esprit narize ibintu byinshi ngo gukorana nabo baranyigishije narakuze spirituellement narakuze moralement narakuze muri intelligence kurongora abantu kwihanganira abantu kuba passionné abantu Nego kugira ngo unashobora kubinjiremo ubundi Vestine kumbura ushaka ko dukurikina agavuga ati wow numvise ibyo bariko baravuga avec nani dufite ku mutima ndumva hajya ahantu hari ico homfasha ubundi bisaba iki canke muvugane yaje ego antuka tuzanye ibintu by'amakritia byogorana kuko turavye umutima muri groupe harimo aba musiciens harimo aba muri sound harimo n'abandi bantu ushaka kuvuga ati akavuga ati jewe nshaka gukora communication nshaka kwiga muri communication babati na review muhurirahe byose biradufasha kuko nimba dushaka kudufasha muri communication yiwacu nawe biramufasha kiga akadiringa n'abantu kandi usanga bibafasha n'igihe baronse ubuzi bagira gute iyo ni example isanzwe turiko turacamo ubuye donc hari ingabire zitandukanye kandi zose ziradufasha kugira umugukure hari aba designer ari umuntu adukora design so umuntu tugenda ngo tukakira ndani nyene harimo
abaphotographe harimo abaki donc turagerageza kandi ntiduhura ngo turi parfait ntabwo tuza kurya twige hari nko tugiye nko mu majwi abaririmbyi hari abaza bari parfait bafise amajwi uvuga ati wow vraiment iyi ngabire no comment ngaha hari n'undi avuga ati jewe ndakunda kuririmba ndafise niyo ngabire mugabo nkeneye kuyitravaye donc twese duhurira hamwe tukumvirizanya tugakuzanya tukaba patient na twese donc ikose nk'umuntu ashaka kwiga dukurikirana nawe muririmbyi dufate yakora nkawe ku giti ciwe canke yarahandi yarabivuyemo bivanye n'ivyo agiye ahura navyo ikintu cyo motiva kumva ko yoba umwe muri mwebwe nk'iki tuvuge kidahagaze kuri carrière yo kuririmba mbese dushaka tugomba muri carrière yo kuririmba yavuga ati waba hajya ahantu vraiment ndumva ko nojayo d'après ndiko ndumva muri kano kanya nk'umuntu amaze yigiye ikintu wovuga cyatuma umuntu avuga ati wow ndabaye interesse ikintu ca mbere ni good leadership iriyo urumva leadership yaho ni bien muri mu makarriere yose mu gusenga mu ma repetition hamwe n'ubusabane hagati navuga y'Imana hamwe n'umuririmbyi mu bintu abagiye gutanga imbere y'abantu kasanga biyoroheje nyene nko kunyina nde tuvuga murabibona isi bisinde tuko twegera kugira ngo twinjire neza mu tugene igikorwa kumbure amanyuzi mutuzaniye ari imbere mu misiri imbere nk'umwe mu novuga nta mazige kinini cyane mugabo vraiment muri gospel amazige kitari gito d'après ko twakuta turakubona experience yayifise ubundi gospel mu gice cy'u Burundi nkuno munsi Vestina ya igicapi cahe gospel yo mu Burundi ico kibazo kiraza kungura kiri vaste nivyo ariko twisunge gato ku bindi bihugu biri hafi canke bidahandi turafise abaririmbyi nka uri kurabona muri abajeni bariho benshi bashoboye vraiment ariko ubundi turavya image ihari nabo tubona uko bari bashoboye gukora movement yabo gospel yo mu Burundi imeze neza cyane aho duhagarare kuri question ya technique uri kurumviza abana bo mu Burundi n'abana sindabita abana harimo n'abakuze n'abantu bashoboye barashoboye abaririmbyi barashoboye aho ndiko ndavuga uraca mu maeglise aho ndiko mvuga muri rusange ugaca mu maeglise ukumviriza abantu jewe ndaca bugufi nshitse imbere y'abana bamwe hari abana mpura nabo nkavuga ati okay finally tinahe biriho uwo ni wewe ugenda mwibarabara waririmbuka ibintu bikaba bimeze gutya ugashika no ku mutima umutima bafise ibintu bibabogabogamo ukavuga ati wow uyu muntu yaricaye ariga rero potentiel irahari abarandika indirimbo je ndumviriza indirimbo nyinshi zisohoka peut-être ntizimenyekana cyane rero ico nico ntaratahura igituma indirimbo zitamenyekana cyane afite nanje ikibazo nafise gihagaze aho nyene turabona ni benshi bashoboye kandi benshi vraiment turakosha mu imisi atandukanye mugabo movement twari kubabona mwe avec ubwo bwinshi nizo potentiel bafise sizo tubona ikibazo mu bisanzwe gihagaze réseaux sociaux ziratugora cyane nkaje nk'umuririmbyi wamambaza hari abantu bamambaza akamavuga none après vugana ndimba yasohotse nico kibazo nyene agenda kuba kuko benshi niba mbona dati hari benshi bwo tuguheruka kiye gihe tuguheruka muri vuga tumeko tubari muri shini none ariye mu bisanzwe uwo kugira indirimbo tuziye ko ziguma zisohoka donc réseaux sociaux nk'abaririmbyi ziratugora ni ikintu turiko turiga ni ikintu gishasha ni ikintu turiko turakorerako ikindi naco n'ama radio ama television zaba online cyangwa zitandukanye biracatugora ni ibintu turiko turiga kandi umwana arakura avuka ari mwaka turacabyiga sinozana ikibazo kuko ico kibazo nama nakivuze ngo amaradio ntadushigikira ngama TV radio aho nyine mugabo nibaza ko besti siniko ngiye kuvugira ama media cyane ariko n'abaririmbyi nabo ahantu za ko bafite ikibazo ko ushaka gukora n'ikiganiro umuntu ugasanga ntana kiravye mwajeje yive afite ntana kiravye dufate ko mu telefone yiwe antuka nta muri ndafise abantu mu mwandosa nana aba bantu vraiment byase ko bahana karinki basi baje kura ufite shumengo ariko ateza imbere televiziyo ateza imbere radio akomeza ko atari byo ntumaze kubikoreramo nico rero nico ndiko ndavuga nagira mvuga ati yuko tutota ikosa kwa journaliste kuko
umwanya maze mu ntuzeya nama nakivuze kandi nama nakivuze nimba twarahimirije abajournaliste barumvise c'est vrai rero igihe ushaka nko kuja ku radio ukumva bariko baravuza isonge nta finance mugabo burya umunyagihugu arakunda akarimba gahitinga kuri we kwaguma arumva kandi anagatahura rurimi yumva yumva kuri radio bakavuza aguma yumva kuri radio bakavuza donc nibaza ko c'est vrai novuga ko aho bagejeje bariko barakora neza kuko babandanye bavuza hanyuma ikindi naco n'abaririmbye batahura ikintu kimwe indirimbo yishize kuri YouTube ntushigumiza harya hariho gukora amarezo sosiyo barayakoresha donc twige kuyakoresha hari wambwiye ko wabazanye amakuru mu gihe ngo umurimbye tuhazana amakuru ngo ntitware ibyo tuvuga cyangwa ibyo tuvuze ariko bakibegera ko naziriya zimbo zihari muri iyo zivuze c'est ça bakeneraniranye kwiyumvira gutyo onya kandi ushaka kwiyumvira ati ngo iradiyo ngo uriko urayiteza imbere none kuyiteza imbere hari akibazo kirimo kuyiteza imbere uko idateye imbere nawe ntutera imbere kumva yuko dukeneraniye umuririmbyi akeneye umujournaliste akeneye umuririmbyi nta kugara mu ndirimbo yawe ngo ntayo bavuza wowe utayitanze abandi bariko baratanga iwawe donc ico kintu cyo kumva yuko dukeneraniranye hanyuma yuko indirimbo ntuciha ba bagenzi bawe batanu gusa cyangwa urorere ko igirize yawe yivuza indirimbo wamaze kuja muri studio nuko wizera ko iza kurenza abantu 2,000 3,000 4 ibashikiye donc nuko urara ba igirize yawe gusa raba hanze partage link bwira abantu kora ibiganiro donc kugira bishike kure kuko simvuge ngo no hanze tutaraja international national yonyene wumve yuko basi ni Bujumbura uzi ko hari ahantu mu mayigize 6 bariko bararirimba indirimbo yawe okay ucugiye kutubwiye ko mburere n'amanyuzi canke ikintu gishasha mu misi mike tugiye kubabonamo kugira ntazoguma ngo twabonye muri kora gusa kuri kora neza umuzi hari ikindi gishasha gira tubwiye yego na cyane ndabwira yuko sivuga gusa sikora gusa hano nyinshi urahambaye Emmanuel urampagije izo sese n'indirimbo zishasha ziri kuri YouTube uragenda so tukavuga ukandika Henri Vestine cyangwa ukandika Reveal Jesus donc ibikorwa birahari twabandanyije dukora c'est vrai ntibyamenye benshi kuko tuma twaje ngaho kugira umuntu wese aza asubira niyibuke ko bihari abipartage ikindi naco cyatuzanye nuko turafise igiteramo kuko la fois passée twakoze igiteramo mu kwa mbere dukoranye na Worship Again kuri CLM hanyuma abantu baratubaza babona amafoto bagati byari hehe ibi nibiki habaye iki tuvuga ati ni concert bagati comment mugira concert ntage muri mwayimenye urumva igikorwa cyacu kizaba muri Octobre le 23 iteka 23 gitugutu tuje kare tuzobandanya tubibutsa kugira ngo ntidusubire tubigumane tumwe tubira muri agenda bagume babisubiramo tuguma dupartage amalink atuko umuntu uza kuraba kino kiganiro ntukirabe gusa webite gusimbisha acagenda no kuri Vestine banza rayo dariko uje urabe atukugire curiosité urabe kino kiganiro uvuga ati nari nshaka kukiraba uraba amalink baguhaye upartage kuri Facebook ikibone benshi bamenye zino ino information y'uko 23 kuri Carpos hazoba igiteramo twise himbaza ya kabiri kuko ya mbere twayikoze kuri IFB CCF ya kera muri 2020 niho twayikoze ubu tugarutse mu ya kabiri tuzaba turi kumwe ni Reveal Jesus Vestine azoba hari n'abose azoba hari n'abandi benshi turi team nini turi team nini turarenga 20 turarenga 30 donc murumva ko ari ibintu bizari by'ubwiza kandi ni kubona cyo kintu ni kubona Christian kuri le 23 tuze twiteze iki tutabonye kumbo tutakiriye muri CCF cyagiye muri 2020 le 23 na mu bintu by'Imana mu bisanzwe na bishasha ibintu by'Imana guma biba umva biguma biba bishasha nibimenyeye ko biza ari byiza urumva ne gikuru objectif nkuru nuko novuga abantu bakirugukira biciye kuri uyo munsi bakira kubohorwa bakira ibyizigiro ego mwambaro style kitenge kandi canke
Bon, ndakunda kubabwira cette fois n'abaretse bazokuba. kandi ufite sanza bikorera muri ico gituma hari ibintu bisa nk'iki neza ko tuzigaruka mu kiganiro gikurikira umwe wese azoza uko avyumva aza n'umutima gusa bazombwira ahubwo ubunya nibo bazombwira unaciye bugufi nibo bazombwira ibyo twambara bwa mbere nahora ni bati twagiye mu bitenge mugabo amaraso yose ari mu gitenge style nyine Afrika ya ego reka rero tubashimiye Vestine ko mwashoboye kwitaba ikiganiro cacu ego mwakoze twagize umwanya mwiza kandi naryohewe kubona ndi ngaha ayi merci beaucoup Christian murakoze cyane turabishimiye cyane ego ariko rero turafise umugenzi wo kubaza utuntu tubiri canke dutatu turangiza ikiganiro c'ubuzima busanzwe ashiye vyuko ko rimaze kumukoresha igihe kimwe umva yazi ko biheze swadi Vestine igihe yashika mu Bushinwa wari cyajyambere ugiye igihe cyambere ugendaye ni igiki cagu surprendre canke igiki wabonye nka gishasha bavuze ati oh none comment je vais m'en sortir okay bon kiri fan mugabo jake nshika ubwa mbere mu Bushinwa ndi muri metro ndibuka mbona abashinwa baza bampora ku buti uyu n'umuntu ni igiki abandi bakamfotora bati ndabaye umusitare bose niyumviye gutya mbwo nagize ubwoba qu'est-ce qui se passe pourquoi abantu bose ko barafotora abantu utazi deja vu iki mutumva bose bari gutya hanyuma nshitse ku ishure mu bandi tuzinanye ubona nyene bakwakira ndababwira ibintu byabaye bati ngo yo ko uzobimenyera ngo ahubwo ngo bagufashe ifoto uzoce nawe ufatira nabo bafate bati nawe babigiye iki ati ntibatahura abayirabure bumva ko ari umuntu bati none wisize biki kusuko ko wirabura bati racisme nirakomeye bati ahubwo nta nubwo ari na racisme ni kutamenya ko atabataye ko ari umuntu ameze gutyo umwana araza akitsita akakuraba akakubaza ko woga okay donc aje ati ubu ni bucafu donc ivyo bintu byarantangaje bati mvuye mu Burundi ahantu ari wararaye telefone zako bati misi ya mbere ubwa mbere byarababaza kuko ariho nk'abana muri innocence yabo ukacona n'umuvyeyi aramukweza aramwiyegereje warababara wumva umenga uri bigikoko donc ndakumiriwe ngo maze kumarayo igihe nawe barabimenyera kandi nabo hari ukuntu bateba bakabamenyera gusa ugiye ahandi hantu hashasha batamenyereye kuko hari nkaho nari hari abantu benshi ibyo ntibyaba gusa wegereye nka 2 heures après aho hantu niho byaca bitangura donc kuko wasanga ata abantu ari benshi bariyo donc babonye n'umunwari umwe bategeza kugufata ifoto ego akaza kakabiri rero inyishe za kuduha ntiza kwemera ko ariyo kuko ntiza kumenya ko ari ibyo wewe neza ko babizi naha duhenda nta kundi Vestine ashaka kuvuga ati ndi umuririmbyi wa gospel mu Gishinwa ndi umuririmbyi wa gospel mu Gishinwa yego kubera dushaka no mu Gishinwa je vais dire mu Gishinwa njyewe muraze nawe tubeshe ntituza kumenya ko ari ibyo gusa turafise umuntu aza kudukosorera nga turafise umuntu aza kutumvise ko ari ibyo maze imyaka 2 ntabyo nibuka okay swat ijoro ryiza mu Gishinwa ijoro ryiza Zaujan turase umu CEO wa Festive aza kutubwira ko ari ibyo ndashaka kwambuze bayi swat twaje bitwanse gone Christian akosha telefone amasanga ye ku munsi kuri 24 ku munsi mva 24 donc ku munsi woni ni 48 heures cyangwa ni 12 heures navuga ndayikoresha amasaha 8 Festive ni make ni menshi sawa swat Christian iki kimaze kumunezera mu buzima bwa ati wow apana umunsi winjije mu mugwe apana umunsi wakiraga kids apana umunsi wa mbere wawinjiye muri studio apana umunsi umenya ku ishuri muri diplome donc admin kintu rero kimaze kuryohera muri apart ivyo murakoze cyane bakunzi bariko baradukurikirana turashimye n'abatumire bacu merci beaucoup murakoze cyane merci cyane abakozi ba Fresh TV turashimiye uburyo mudahengeshanya kudukurikirana tubitsa le 23 kwa zoba ari umunsi udasanzwe muri Carpos mu Kabondo bazakomaza babitubwira tubitsa kandi kuzamuragira like share na subscribe mushobore kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu bye bye